Generali Arigome Bunyoni yarabaye umushikiranganje wa mbere nga mu Burundi yaranarongoye igipolisi cy'u Burundi uyu nguyu araherutse kwagirizwa ibya bimwe na bimwe bigiye bitandukanye birimo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Everson Ndayishimiye ndetse no kugerageza kwivugana umukuru w'igihugu nyene cy'u Burundi ari we General Major Everson Ndayishimiye ndetse yaragirijwe n'ibindi bya bimwe na bimwe gutuma hibonekeza amayira mva makungu abura nyene mu Burundi ndetse n'ibindi bya bimwe na bimwe birimo no gukorana na bamwe mu bashaka guhungabanya umutekano w'u Burundi yaragirijwe ibigendanye nibura ry'ibitoro mu Burundi n'ibindi bimwe na bimwe maze sentare mpuzamakungu nga mu gihugu cy'u Burundi sentare nkuru yaramukatiye igihano cyo gufunga ubuzima bwiwe bwose. Amakuru yoma aradushikira nuko rero uno musi hari hateganyijwe yuko nyine urubanza rwiye gongera kuza gusubirwamo n'indi sentare nkuko byoma bigaragara we nabandi bareganwa muri ayo madosiye nkuko bigaragara usibye kuba rero ashobora kuba yofungwa ubuzima bwiwe bwose. General Arigome Bunyoni ategerezwa kunyagwa amatungo menshi nkuko byoma bigaragara uyu mutegetsi aracungerewe umutekano ku buryo budasanzwe nkuko amakuru yoma aradushikira aho byagezwe naho rero by'umwariko mwibohero rikuru rya Gitega hama harashyirwaho nyine ibigendanye n'agasho kiwe nyine kihariye nkuko amakuru yoma aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradisumira amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya. General Arigome Bunyoni arinzwe cane biravugwa yuko nyine yagombaga kugezwa imbere ya sentare nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Biteganyijwe yuko nyine urubanza rwa General Arigome Bunyoni na bagenzi biwe rusubira gutangura uno musi muri sentare nahinyuzwa mu gice cya Gasambura manza nkuko byoma bigaragara mu cicaro ca mbere nyine no mu gice cy'iyungururizo aho rero nyine muri sentare nahinyuzwa General Arigome Bunyoni yari yaraciriwe gufunga ubuzima bwiwe bwose ndetse no kunyagwa amatungo atari makeya yaragirijwe ibya bikomakomeye cyane birimo no kugerageza kwica umukuru w'igihugu cy'u Burundi arakorosheje amagende tenge bagenzi be nyine barimo Colonel Desire Uwamahoro ndetse na Colonel Samuel Destino barapfumuye keko nyine bo barahawe ibihano bidashika kubyo General Arigome Bunyoni yama yarahawe. Binavugwa ko kandi intandaro y'ibi byose ari bigendanye n'umupfumu nabaremere cyane nga mu Burundi yama aravugwa mu misi yose cyane cyane yaravuzwe mu kumwifashisha mu kugerageza kugandagura umuinspecteur nkuru nziza nkuko byoma bigaragara ndetse no mu bindi bihe bimwe na bimwe nkuko amakuru yoma aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Gushika uno mwanya kandi turagaruka ku makuru aremere cyane akomeje kugenda aravugwa cyane ku makuru aremere cyane. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho muri uno mwanya nuko ingabo z'u Burundi zoba zahunze nkuko byoma bigaragara. M23 yarafashe Katana FARDC ndetse n'abarundi barakwirimishwa ku rugero rudasanzwe. Umare witwaje bigwanisho wa M23 kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo g'14 Ruhuma 2025 warafashe sendare y'ubucuruzi centre y'ubucuruzi ya Katana nyuma y'ingwanire mere cyane yagiranye n'ingabo za Republika Iharanira Rusange ya Kongo harimo ingabo z'abarundi n'ihuriro ry'ingabo z'abazarendo. Amakuru akomeza kugenda aradushikira no Katana nyine yari kuri kilometero zishika kuri 7 uvuye ku kibuga cy'indege cya Kavumo aho gushika no mwanya iki kibuga cy'indege nacyo cyamaze kugenda kirafatwa n'uyu muhari wa M23 nkuko amakuru yoma aradushikira cange amakuru yama aradusumira amatwi. Ni mu gihe kandi gushika no mwanya turabega ko mu buryo bwimbitse ariko kandi turaza no kugaruka ku bikorwa byabaye muri Afrika y'Epfo muri leta ya Equatoria mu nyuma y'iko rero ibiziga by'abasoda ba Afrika y'Epfo baragwa muri 14 baherutse kugwa mu ngwano yabahurije n'umwari wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru mu mujyi wa Goma bari bamaze gushikanwa nyine Equatoria abenshi bari baje kwakira ibiziga by'abasoda bishika muri 14. Ni mu gihe ku ruhande rwa Afrika y'Epfo rero ibigendanye n'umwuka mubi ukomeje kugenda uratutumba cyangwa ukomeje kugenda ugaragara nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho aravuga yuko nubwo leta ya Afrika y'Epfo yarakiriye bino biziga by'abasoda bishika kuri 14
nyuma yo gutinda mu rugendo rurerure bivuga ko umwuka utifashe neza mu gihe bamwe rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Cyril Ramaphosa bama baravuga yuko uyu mutegetsi agomba kweguzwa akava ku butegetsi mu nyuma y'iko ariko aragira uruhara mu kurungika abandi basoda nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ndabaye ikaze kuri mwebwe mwese muri uno mwanya kuba twumviriza muri ano masaha makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza kuri no monesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwe mwese kubumviriza amakuru n'ibiganiro byacu. Ndabaye ikaze niteka n'umunezero kongera kubana namwe nyene muri bino biganiro kuba twumviriza muri mu Burundi, abatwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza muri ku mugabane w'Uburaya, Amerika ndetse n'ahandi. Ndabahaye ikaze mwese. Arugambere shise ngaha byonda kwanditse sabone kugira ucuwaronka amakuru n'ibiganiro byacu ndetse ubane natwe 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza muri rusange. Ikaze kuri mwebwe mwese muri rusange. Reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire mu Burundi ariko haravugwa amakuru aremere cyane agendanye by'umwariko n'urubanza rwa Generali Guillaume Bunyoni nkuko byoma bigaragara. Generali Guillaume Bunyoni yaragirijwe ibyaha bimwe biremere cyane aho gushika no mwanya leta ya CNDD-FDD yama itajya umunwa mu kugaragaza neza yuko uyu mutegetsi atazofungurwa canga se ngace aragirirwa ikigongwe nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Gushika uno mwanya abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko bamwe mu bategetsi mu Burundi bama baragaragaza ndetse bakerekana ndetse bakanatera Evariste Ndayishimiye bamusaba yuko yogirira ikigongwe uyu mutegetsi, ariko Evariste Ndayishimiye akaba yarabateye twatsi akavuga yuko ibyo ngibyo bidashoboka ndetse ibyo ngibyo ataho byoba. Gushika no mwanya amakuru dufise nuko uyu nguyu yabaye mushikiranganje wa mbere mu Burundi akaba yarasubiriwe na General Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika ndetse akaba yarongoye n'igipolisi cy'u Burundi yategerezwa kongera kuburana uno musi nkuko byoma bigaragara nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Icakora na amakuru dufise nitwe twomenya niba nyine urubanza rwiwe nyine goba gwamaze kugenda nyine rurasubigwamo canga se ho bahagaragaye izindi mpamvu zosuma nyine subikwa. Biteganyijwe ko nyine urubanza rwa Generali Guillaume Bunyoni n'abagenzi be nyine rusubira gutangura uno musi muri sentare nahinyuzwa mu gice cya Gasambura manza mu cicaro ca mbere ndetse no mu cicaro cy'iyungururizo aho nyine muri sentare nahinyuzwa Generali Bunyoni yari yaraciriwe gufungwa ubuzima bwe bwose ndetse no kunyagwa amatungo atari makeya. Yaragirijwe ibyaha bikomakomeye cyane birimwo rero no kugerageza kwica canke kuganagura umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arakoresheje amagetengete canga se amarozi. Bagenzi be rero barimwo Colonel Dasire Uwamahoro ndetse na Colonel Samuel Destino bapfumuke ko nyine bore ariko ntibahawe ibyaha biremere cyane nk'ibya Generali Bunyoni. Gasambura manza ishobora kwemeza urubanza rwamaze gucibwa cange ikarusambura nyine mu gihe irusambuye ica isubiza muri sentare yaruciye, ariko nyine hagasasa abandi bacamanza muri Gasamburamanza ntibaburana nyine kumenya ko rero ibyaha byakozwe canga se bitakozwe ahubwo baraharira ku kunyene urubanza rutsinsuze amategeko nkuko bigaragara. Atagihindutse Generali na bagenzi be nyine Generali Bunyoni bagenzi biwe baraza kuburanishirizwa mu iborero rikuru rya Gitega. Nihagira ico nyine tubasha kuba twomenya kubigendanye n'ubwo rubanza turasubira duce turababwira nyine kwidonido ryayo makuru nkuko byoma bigaragara. Generali Guillaume Bunyoni yaravuzwe mu migambi imwe n'imwe. Generali Guillaume Bunyoni kandi yarasatswe inshuro nyinshi cyane nyine muri iryo bohero. Benshi mu bajejwe igipolisi mu Burundi ndetse n'ubundi burongozi bukuru rero bw'iryo bohero baragiye baragaragara mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, aho gushika uno mwanya bagiye bagaragara mu bikorwa biteye ubwoba byo gusaka uyu mutegetsi. Yemwe mu mpera z'uyu mwaka uheze 2024
kane nyine nabwo harabaye igikorwa cyo gusaka uyu General Aguime Bunyoni mu nyuma y'iko mu bihe bigiye bitandukanye yaragiye arafatanwa amatelefone aho yarafatanywe itelefone ngendanwa nto cyane ndetse n'iyindi ya Android ibyatumye Everson Ndayishimiye akomeza guhamuka avuga yuko hoba ayo bafise ubundi buhinga akoresha mu bikorwa bigendanye no kuba ashaka gutegura indi migambi itari myiza. Gushika uno mwanya rero nivyo byatumye nyine General Aguime Bunyoni akomeza gucungirwa umutekano abivugwa yuko rero mu kazu abamwe rero atari kwere kuba yohura n'abandi banyururu nyine aho aca abari wenyine ugereranyije nuko ibintu bimeze. Twerekeze ikavumu ahari abasoda b'abarundi bari bafise amapozisiyo ariko biravuga yuko bamaze guta intwaro zabo bakaba bariko barakizwa nyine nayo bameze uko byo babigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira amatwi muri no mwanya aremeza ko umwari wa MTS wamaze kwigarurira igice n'ubundi wamaze kwigarurira igice cy'indege canga se ikibuga cy'indege nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga cange nkuko bikomeje kugenda biratusumira. Amwe mu masanamu akomeza kugenda aratugeraho nuko rero bamwe mu bayobozi ba MTS bari ku kibuga c'indege cya Kavumu nkuko byo bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Hari imwe mu mavideo akomeje kugenda arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenye yerekana umwari wa MTS yerekana ingabo z'u Burundi ziriko zirahunga ku rugero rudasanzwe nkuko amakuru yoma dushikira. Kugeza ubu bamwe rero barerekana ndetse bakanagaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda bigaragara mu gihe ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera aho abasoda b'u Burundi bongeye gukizwa n'amaguru aho binavuga ko benshi boba bonarashwe nkuko byo bigaragara. Nibigaragaza uburyo rero urugamba rukomeje kugenda rukomera. Perezida Felix Tshisekedi Chilombo arongoye Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo arakomeje gukoresha ingufu za gisirikare aho ariko arakoresha by'umwariko n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 mu rugamba rwo kugira ngo abashe kuba nyine yogarura ibice bimwe na bimwe byamaze gufatwa n'umwari wa MTS nkuko byo bigaragara. Ariko gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bama bagaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera nyamara akomeje kwishora mu rugamba akomeje kunanirwa gutsinda. Perezida Joao Lourenço arongoye igihugu cangura yaragaragaje ko kuri Republika Iharanira Rusange ya Kongo igomba kujya mu bishikirano n'umwari wa MTS kugira ngo amahoro agaruke mu rasazuba bwa kiriya gihugu nkuko byoma bigaragara. Hari mu kiganiro Perezida wa Angola rero aheruka kugirana n'ikimenyesha makuru cya Jeune Afrique. Republika Iharanira Rusange ya Kongo rero iramaze igihe yarinangiye kuja mu mishyikirano n'umwari wa MTS wakunze kuyisaba ko rero baganira ndetse mu kwezi guheze ubwo Perezida Felix Tshisekedi nyine ubwo yari kumwe n'abadiplomate bahagarariye ibihugu bitandukanye Kinshasa yareruye ko rero kujya mu mishyikirano na MTS byoba ari ukurenga umurongo utukura. Ati munyemerere ntange rero umucyo uko rero Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo itazigera ikoreshwa n'igitutu cy'abantu bo hanze nyine bagerageza gutanga amabwiriza anyuranye n'inyungu ndetse n'ubusugire bwacu. Ntabwo rero tuzigera dutezuka kugushimangira aho rero duhagaze ku kuganira n'umwari w'iterabwoba wa MTS n'umurongo utukura Republika Iharanira Rusange ya Kongo idashobora kurenga. Perezida Joao Lourenço agendeye ku mateka Angola rero yaranyuzemo mu myaka yaheze ubwo rero ubwo muri icyo gihugu habaga intambara ya gisivile yaramaze imyaka myinshi yaragaragaje ko imishyikirano ariyo yafasha ariyo RDC kuva mu makimbirane irimwe rero ndetse n'abayobozi b'iki gihugu bakaba nyine babizi. Ati abayobozi ba Kongo barabizi neza yuko hakenewe kuganira n'impande zose zirimo na MTS ndetse ibi twaranabibwiye Perezida Tshisekedi tugendeye ku rugero rwacu ubwacu. Perezida Joao Lourenço yarakomeje agira ati nkuko rero mubizi Angola yarabaye mu ntambara ya gisivile yaramaze igihe kirekire kugira ngo irangire byarabaye ngombwa rero ko twubahiriza amabwiriza ndetse buri wese tubasha kuganira.
Perezida João Lourenço arongoye Angola aravuga ko kandi icyo gihe byanabaye ngombwa ko Angola igirana ibiganiro n'ingabo z'abazungu za Afrika y'Epfo zari ku butaka bwayo mu mishyikirano yari iyobowe na leta zunze ubumwe za Amerika yarasize hasinywe amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu 1988. Si Lourenço wenyine usaba Tshisekedi kujya mu mishyikirano na M23 kuko imiryango ya East African Community ndetse na SADC ndetse na Kiliziya Gatolika muri RDC nabo baheruka kubimusaba mu nyuma y'uko nyine M23 yari imaze kwigarurira n'ubundi umujyi wa Goma. Ni Tshisekedi wigeze kurahira ko rero adashobora kuganira na rimwe n'uriya muhari akabone niyo wanigarurira umujyi wa Kinshasa ukanagera nyine ku muryango waho rero Tshisekedi atuye. Nyamara nubwo bihagaze bicyabwa na Tshisekedi arakomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo acagaragaza neza yuko yiteguye guhangana, ariko gushika no mwanya amakuru dufise akomeza kugenda atugeraho canga amakuru yamara dusumira nuko nubundi ingabo yizeye ziganjemo ingabo z'u Burundi nazo zikomeje guca ziramutsengoha aho ikibuga cy'indege cya Kavumu nacyo cyamaze kugenda kirafatwa nkuko bikomeje kugenda biratugeraho cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira abivuga. Gushika uno mwanya amakuru adafise ivumbi aragaragaza neza yuko nyine abayobozi ndetse na bamwe mu basirikare ba M23 bamaze kugera nubundi kuri kibuga cy'indege. M23 bidasubirwa yaramaze gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Umuvugizi wa AFC ku rwego rwa politike bwana Lawrence Kanyuka yaratangaje ko bidasubirwaho bari kugenzura ikibuga cy'indege cya Kavumu mu ntara Kivu y'Amajyepfo nkuko byoma bigaragara. M23 yaravuze ko yamaze gufata ikibuga cy'indege cyose cya Kavumu mu nyuma yo kwigarurira uduce twa Kabamba ndetse na Katana two muri teritwari ya Kabare. Bwana Lawrence Kanyuka yaragaragaje ko kandi gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu byari uburyo bwo kwirukana umwanzi ku rwego rwo kwirwanaho. Yarageze ati kuva ubu Kavumu n'inkengero zayo harimo rero n'ikibuga cy'indege biri mu maboko y'umuhari wa M23. Ibi birabaye mu nyuma y'abanyagihugu ndetse n'imiryango imwe n'imwe muri Kivu y'Amajyepfo iheruka gusaba n'ubundi ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo yuko bogerageza nga muri icyo gice nyine ntihabere ingwano iremereye cyane. Nyamara nubwo byagenze bite itangazo ryaravuye mu burongozi bw'igisirikare mu ntara Kivu y'Amajyepfo baragaragaje ko n'ubundi amapozisiyo yabo ahagaze neza. Za pozisiyo cange za batayo zishika muri zine z'igisoda c'u Burundi zari ziri mu bikorwa rero byo gucungera icyo kibuga cy'indege cya Kavumu. Amashusho akomeje kugenda hanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi arerekana ndetse akaba anagaragaza uburyo rero baciye barahunga kibuno mpamaguru bakaba bariko barakizwa nayo bameze nkuko byoma bigaragara. Gushika uno mwanya nyine ntiharamenyekana niba hari abasoda ababa bapfuye ndetse n'ibitigiri byabo nkuko bigaragara. Tugere i Pretoria muri Afrika y'Epfo. Ibiziga by'abasirikare bishika kuri 14 by'abasirikare bya Afrika y'Epfo nyine barapfiriye mu rugamba n'umuhari wa M23 mu burasirazuba bwa RDC yarakiriwe mu cyubahiro ishikirizwa imiryango yabo. N'umuhango warabereye ku birindiro by'ingabo za gisirikare zirarwanira mu kirere Swakop Air Force Base mu mujyi wa Pretoria. Perezida Cyril Ramaphosa n'umwe mu bari baritabiriye uyu muhango nyine. Perezida Ramaphosa yavuze ko aba basirikare babaye intwari bagwa ku rugamba bararwanira abavandimwe babo bo mu burasirazuba bwa RDC. Yaravuze ko bari baragiye kuri uru rugamba mu mugambi wo gucecekesha imbunda ku mugabane wacu dukunda wa Afrika. Iyi mirambo yarageze muri Afrika y'Epfo mu nyuma y'ibyumweru birenga 2 by'urugendo rugoranye. Kuva aba basirikare bapfa umwuka warabaye mu bicane hagati ya leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Afrika y'Epfo ya Pretoria. Iki gihugu gishinja u Rwanda ko ari rwo rero rwabigizemo uruhara. Gusa nyuma y'ibiganiro byabaye ndetse no gushyira umucyo rero ku buryo urupfu rero rwabo rwagenze, Afrika y'Epfo yaracishije make nyine hakurikijwe uburyo bwo gushaka inzira yakwifashishwa mu gucyura iyi mirambo biza kugorana cyane cyane kuko rero inzira y'amazi yari yarafunzwe n'umubare wa M23 hamwe n'iyo mu kirere. Uburyo rero bumwe bwari busigaye bwari ukunyura nyine ari kunyuza imirambo ku mu Rwanda kuko rero umupaka w'u Rwanda na RDC rwo
wari ugifunguye ku igenekerezo rya 7 Ruhuma 2025 nibwo imirambo yanyujijwe mu Rwanda ijyanwa muri Uganda inyujijwe ku mupaka wa Cyanika yahavuye ijyanwa muri Afurika y'Epfo ariko inyuze muri Tanzania ndetse na Malawi kuhasiga abasirikare babiri ba buri gihugu baraguye muri iyo ngwano. Perezida Ramaphosa yaravuze ko igihugu kiwe gikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo intambara iri mu burasirazuba bwa RDC ihagarare. Aravuga ko inama yeruka guza SADC ndetse na Afurika n'umuryango SADC ndetse na East African Community yaratanze umurongo muzima ushingiye kuri ibi biganiro nk'uko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aratugera aragaragaza neza yuko nyine urugamba rushobora gukomera kurushaho mu gihe Afurika y'Epfo yaba yararungitse izindi ngabo.